Ibiki biriko biratuma Dr Sixte Vigny Nimuraba avugwa cyane ku mbuga hwaniro. Uyu yahoze arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka zina muntu CNIDH gushika mu 2025 yarabonetse ku mashusho ku ncuro ya mbere inyuma y'amezi 10 bivuzwe ko yahunze igihugu. Mu videwo kahanahanywe cyane ku mbuga hwaniro kuva kuwa gatandatu itariki 7 ruhuhuma 2026 Dr Nimuraba yabonetse avuga ko Uburundi ari igihugu kitagendera ku mategeko. Aha yari mu myerekano yiswe iyo kwiyamiriza irungikwa rya bamwe mu Barundi bariko barasaba ubuhungiro mu Busuwisi. Dr Nimuraba yagira ati: "Birahambaye ko abantu bamenya icarico Uburundi. Uburundi ni igihugu amategeko atakigiramwe ikibanza. Ntushobora kuvuga ngo nzotaha mu Burundi nje kwitwara kuko nta numwe azokumviriza." Ku mbuga hwaniro ivyo yashikirije vyatumye benshi bagira ico bashikiriki. Latifa Mutesi akorera radio y'Abongereza BBC yaravuganye nawe kuri uyu wa 9 ruhuhuma 2026 maze amubaza icabaye. Vigny Nimuraba yamwishuye ko atakintu na kimwe cyahindutse kuri we ahubwo ko ariko yamwe kuva kiri no mu mabanga y'umukuru wa CNIDH. Yamubwiye ati: "Genda urabe raporo zatanzwe muri CNIDH kuva mu 2019 gushika mu 2025. Urasanga yo igice kininiya kivuga ibijanye n'ingene ubutungane bumeze." Yabandanije ati: "Sinajewe gusa nibaza ko mwumviriza abantu benshi. Duhere nk'akarorero ku mukuru w'igihugu. Yamavuga ko ubutungane bugwaye. Mu maraporo cyane aheruka twarerekanye ko hariho abantu benshi baciriwe imanza bakezwe canke bagaheza umunyororo batarekuwe. Urumva ko imanza zitaja mu ngiro." Mumenyesha makuru wa BBC ntiyashitswe. Yaranamubajije igituma kiri umukuru wa CNIDH yidogerwa ko ataco akora ku mabi abera mu gihugu ajanye no guhohotera agateka zina muntu. Dr Nimuraba yamwishuye ko ibintu by'agateka zina muntu ari ibintu bigoye cyane. Ati: "Bamwe barapidogera ko utari kurabafasha bikwiye, abandi nabo bakapidogera yuko warenza karimbi uri gutanga ibintu birengeje." Dr Sixte yahoze akorana vya hafi na Dr Nimuraba nk'umukomiseri muri CNIDH yavuye mu gacerere kuri uyu wa kabiri maze amurungikira ubutumwa bunini aciye kuri X. Dr Sixte yibukije Dr Nimuraba ingene Uburundi n'amakungu byamukeje igihe umugwi CNIDH wasubizwe iteka rya statut A mu by'agateka zina muntu. Yamwibukije ko atokwitiranya ijambo itegeko n'ubutungane. Ati: "Kuvuga ko ubutungane bwoba bufise ibitagenda neza ibi birarekuwe n'amategeko. Yamara kwemeza ko igihugu kitagendera ku mategeko ni kinyoma cyambaye ubuso. Kuvuga ibintu nk'ivyo ngo bigaragaza ubumenyi buke no kumenya icarico amajambo loi, justice, état de droit." Dr Sixte yamwibukije ko itegeko mu Burundi ari ikintu ciyigwa kikemezwa ndetse kikanatangazwa icese. Ni mu gihe ubutungane ari urwego rujeje kuryubahirira. Ati: "Ntiyovuga ko atamategeko ahari kandi yaratowe, ahubwo tumuvuga ko atubahirizwa." Ati: "Ivyo muvuga harimo indenzarugero. Mu Burundi hariho ibitameze neza mu gisata c'ubutungane, mugabo koba ari kurenza urugero kuvuga ko atategeko rihari." Dr Sixte Vigny Nimuraba yitavye iyi myiyerekano i Geneve mu Suisse mu gihe hitezwe inama igira 61 y'umugwi wa ONU ujejwe kwiga ibijanye n'agateka zina muntu. Iyi nama itegekanijwe kuva itariki 23 ruhuhuma gushika itariki 31 ntwarante 2026. Jacques Nshimirimana bakoranye muri CNIDH yibaza ko Dr Sixte Vigny Nimuraba yoba afise ihangiro ryo kosha mu nzira atari nziza abagize uwo mugwi wa ONU ku ngingo bafatira CNIDH bariko barayigirira bisuzuma. Kuva bimenyekanye ko Dr Nimuraba atakiri mu mabanga y'umukuru wa CNIDH mu ntango za Rusama 2025 abashinga amateka baratoye abakomiseri bashasha bagize uwo mugwi barongowe na Musenyeri Martin Blaise Nyabo. Dr Nimuraba yavuye ku burongozi bwa CNIDH asize umugwi mu muce A nkuko byari biherutse kwemezwa muri ntwarante 2025 na Alliance Internationale des Institutions des Droits de l'Homme. Kuba muri uno muce A biratuma umugwi ugira ijambo mu mashirahamwe bihuriyemwo n'iyindi migwi imbere y'amashirahamwe ya ONU, abahinga mpuzamakungu n'ahandi. Kuba muri uno muce biha kandi uburenganzira Uburundi bwo gushobora kwitoza ngo burongore ayo mahuriro y'imigwi iraba iby'agateka zina muntu.